mugabo hari izina ry'iwawe. Eliya bandanya, Eliya bandanya, bandanya urugendo, Eliya bandanya, Eliya bandanya, Eliya bandanya, bandanya urugendo, Eliya bandanya. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo n'amahoro. Imana ishime ko tugiriye ubuntu bwo kuza hano. Ndanezerewe nanje ubwanje gushika hano hantu. Ni rya mbere ndahaje muri ubu buryo. Ubundi hari igihe umuntu haca arengana canke afise utundi ahakora, mugabo ubwa mbere nje muri ubu buryo bwo gusenga. None ndashimiye Imana. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Jacqueline, ndi umumama afise abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Mushinga ntayo mwamubonye. Yesu nabahezagire. Shaka dusangire ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Dusome mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi igice cya 3. Cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi igice cya 3. Kavuga urupapuro kugira ngo tuhabone. Ubu hariho Bibiliya bavuga bati maze iminsi ikora n'iyindi nshasha. Wafise rero ijyayo yari maze iminsi ikora n'urupapuro rw'225 hasi isezerano rishasha. Ndashaka dushe kuzigururana no mu cete c'Abaheburayo kugira twasomere rimwe. Cete c'Abaheburayo igice cya 2. Abaheburayo igice cya 2 urupapuro n'247. Ndifuza ko twasoma umwana bombi. Ndumva impapuro zahoze. Cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi igice cya 3 ugomba gusoma uhereye ku murongo wa 12. Haravuga ngo si ukugira ngo mpejeje kubihabwa canke mpejeje gutunganwa rwose, ariko ndagira gute? Ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanje ubwanje ufatwa na Kristo Yesu. Bene data, jeho kubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa: nibagira ibiri inyuma kandi shingira ibiri imbere. Mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja hehe? Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 1 haravuga ngo nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivako. Yesu nahabwa icyubahiro. N'aya majambo y'Imana nifuza ko tuvugana mu mwanya mutoya. Numva mfise ijambo ritubwira yuko umuntu akwiye gushishikara urugendo. Yesu ashimwe. Akwiye gushishikara urugendo, hanyuma kandi akaramiriza. Ejo twavuze ijambo ry'ibyo twihanganira, kandi twarumvise ko tutavyihanganira kubusa, hari byiza tubikiwe. Nuvuye ngaha yaducire ku mayangi byiza tubikiwe. Yesu nashimwe. Kubw'ivyo byiza rero tubikiwe, numva ari amajambo yegeranye, muze dushishikare tubandane. Yesu nashimwe. Aye Pawulo yaraje kuvuga ivy'ingene hari ibintu byinshi yahomvye akabireka. Ibi vyakora bimubera inyungu, yarabiretse. Ngo yabibona nk'ubuhomba, handi naho yavuga ngo nishano kugira ngo aronke Kristo. Yesu ashimwe. Kandi amaze kuronka Kristo ngo aronke n'ukugororoka kutava mu vyagezwe, ariko kuvuye ku kwizera Kristo. Yesu ashimwe. Amaze kubironka yavuga ati sinibwira yuko ivyo natanguye nkurikira ndamaze kubironka, mugayo ndabandanya. Yesu nahabwa icyubahiro.
ko twakijijwe, ko twamaze kuronka agakiza, ko twamaze kwizera Kristo Yesu, nimuze tugire gute? Tubandanye. Hajya hariho umuntu atangura inzira mugabo ugasanga ahagarariye mu nzira adashitse iyo agize gute? Iyo aroye. Cyangwa ugasanga se yanataye inzira yakebeje yaciye ahandi. N'iri jambo rero numva twovugana bene data, ku bwanje sinibwira yuko maze kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Pawulo nimba hariho abantu bafise ibintu birata bodusumvya, Pawulo ndibaza ko nawe we uvuga uti aransumvya, siko? Mugabo avuga ati sinibwira yuko nahejeje gutunganywa rwose, mugabo icyo nkora ni kimwe, nibagira ibiri inyuma ngashingira ibiri imbere, kugira ngo mbone gushika aho twese dutanguranirwa. Aho dutanguranirwa ni ku mpera hariya hirya. Yesu nahabwa icyubahiro. Nicyo gituma ukwiye kwibagira ibiri inyuma. Hari igihe umuntu ashobora kwiyumvira akavuga ati nukuri nibutse ingene nari imeze mu 2005, nibutse umuriro nari ifise, nibutse ingene nakoreye Imana, nibutse ingene byagenze, ukamenga umuntu yogumana intahiye muri 2005, 2010 vy'ivyiza Imana yamukoresheje n'ivyo yamukoreye, mugabo ukamengo biraheze. Oyaye ntibiheze, gira gute? Yesu ashimwe. Wibagira ivyo kuko hari igihe umuntu aguma asamara, akaguma muri vya bindi Imana yabanye nanje narasenga byari bimeze kunyere, mugabo hari muri ivyo yavuze ngo ntaho nari nigeze gukunda umuntu akaguma ni nta. Yesu ashimwe. Yingena ariko arabandanya, yingena ariko arabona Imana ukundi gusha, yingena ariko araramiriza kuko ibisamaza biriho. Yesu nadufashe. Ibisamaza biriho, ivyo tuma umuntu akata biriho, ibibazo umuntu ahura navyo birahari, ingwara ziriho, ugasanga umuntu yakatishijwe nuko yagwaye abantu ntibaje kumuraba, ugasanga yarahevye ibikorwa vy'Imana, babandi bene data ntibaje kundaba sinzosubira mu gikorwa, ivyo bikamukatisha. Undi ugasanga yacokeye mu ntambara, mu mageragezwa, kandi ngahaye ntubona ko turi mu nzu y'Imana turiko turaja mw'ijuru. Hari inzira umuntu wese ategereza gucamo, hariyo ikibazo canke igerageza utegereza gucamwo. Abakozi Imana murazi baradukunda, mugabo ukagicamwo wenyene baraha, sivyo? Baraha, mugabo Imana ikakureka ukahaca kugira ngo niwashika hariya uzohabwe ivyo wihanganiye. Yesu nashimwe. Abandi bagasamazwa n'ibintu vyiza bariko barabona. Yesu nadufashe. Ugasanga umuntu yararondera Imana akiri umunyeshure, Imana yo mwijuru umfashe, ugasanga yarasenga, ugasanga yarafise umutwaro wo kwezwa akiri muto, mugabo Imana ikamugirira neza, ikamukuza, ikamuha urugo, ikamuha akazi keza, ikamuha ibi vyo mw'isi, ugasanga ivyo oya kiravuga ati nashize. Yesu nadufashe. Ahantu tuzoshika tukiruhutsa tukavuga tuti nihe muze tubandanye bene data, ntihagire umuntu yemera gusamazwa n'ikintu na kimwe. Pawulo ntivyamushamaje, yavuze ati ndavyibagira ivyo Imana inkoresha. Murazi ko Pawulo murazi ngene yarameze, yarakiza, yaravuga ubutumwa. Oya ivyo Pawulo yakoze ntitwo gusubira, mugabo yavuga ati ibisamaza ndagira gute? Ndavyibagira nkashingira ibiri hehe, ibiri imbere. Wibagire imibabaro uriko uracamo. Yesu ashimwe. Kugira ngo ubone kubandanya ushike aho dutanguranirwa twese bene data, aho hantu dutanguranirwa Imana yohaduhishurira. Yesu ashimwe. Imana yohaduhishurira. Ndiyumvira yuko umuntu yovuga ati sinzohomba, sinzosibe. Ntitwokwihangana, ntitwogira ivyo twihanganiye ahaye ubuye. Muri iki gihe hariho benshi bakizwa
ntihagire ingorane batera aho babaye ugasanga nta mugabo kera baratubwira yuko umuntu akijijwe bivana n'aho yari, hari igihe bamuhama, hari igihe bamuca, hari igihe bamwirukana mu muryango, Imana igasubira kubitunganya mu nyuma. Mugabo avuga ati naramaze amezi 6 ntaba muhira, ntajya indya zo muhira, Imana ikamutungira hariya kubera agakiza. Mugabo byari bikwiye ko umuntu abandanya ibiherere ngaho ariko akagira gute agashishikara. Nagomba gukomeza rero guhamagara twahamagawe. Yesu nashimwe. Paulo yavuze ngo umuhamagaro wo muri Kristo Yesu wo kuja hehe, wo kuja mu ijuru. Hari n'igihe rero usanga umuntu yaraje mu ijuru ndetse umuhamagaro wo kuja mu ijuru twama turayibona hariya, ugasanga umuntu yaje kugira ngo yaranje mariage mu rusengero, biheze agaca yigira. Yesu nadufashe. Ariko nagomba nakubwire ngo wewe nimba watanguye kumva ufise umuhamagaro wo kuja mu ijuru, ufise iyi message ivuga ngo gira gute bandana, shishikara, ihanganira ivyo ubona n'ubutunzi wowe ufise n'ivyo ufise biboneka umuntu ashobora gukorakora ntibigusamaze. Shishikara, imbere hari ibyiza. Yesu Kristo abaheza Mwami Yesu ndagushimiye cyane. Wowe hariho ibintu waduteguriye mu ijuru, kandi warateguye ingene tuzobishikira bitavuye mu gushimika kwacu, tudafise kugororoka kwacu, ariko dufise kugororoka kuva kuri Kristo. None rero tumaze kuronka, turagomba gushishikara. Hari bidusama